M23 muvuga jewe sindayibona n'ijisho ryanje. Ego. Aha. Hari genocide ivugwa ikoregwa abanyamurenge ndetse n'abari mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abavuga urumi rw'ikinyarwanda. Kubgawe ko vyitwa yuko umaze imyaka irenga 50 hano onya niko kuri warayibonye. Genocide ivugwa niyo ikogwa nabande bavuga ko ikogwa na leta y'u Burundi igakogwa na leta ya Kongo ariyo iza gukorera abanyamurenge hano onya. Ndabyumva babivuga mu Minembwe. Ego. Ariko hano sindabibona. Abanyaminembwe garimba wenda barahanganye na leta muvuga ati nta burenganzira muduha bakarwana bakabona support cyo kimwe na leta nayo yabonye support y'abarundi nakubwiye ndakubwira ibya hano mu bibogobogo ariko wayere negative nizi ngabo zanyu ziri ngaha wenda zibaye ahangaha kubukubura umutekano ariko president atubwiye ngo araduha umutekano nta kibazo nabo basoda b'abarundi nubwo bakwitahira nta kibazo icyo bakuririye ndi twisi kikuririye ndi tukizi iko cyumva natwe niko cutumva wenda ku marezo sociaux ku marezo sociaux tuba tuzi ukuri. M23 uno munsi bavuga yuko bari kwaranira agatika k'abakongomani kumbure badahabwa uburenganzira cyo kimwe n'ubw'abandi. Uno munsi uruhara rwa M23 urubona gute mbega hari ico goza rubafasha mwebwe nk'abo bari mu bibogobogo? Turabaturage bakeneye amahoro ariko amahoro tuyashaka muri leta nta handi dushaka amahoro. Mushaka kwiteranya canke kwifatanya n'uwo bitumwansi? Iyo tuja kwifatanya urumva turavukana tuba twaramwijije hakera. Ariko twebwe dushaka amahoro. Ni giki cyatumye mutihuza nawe kugira ngo abarokore nkuko abo Minembwe bavuga yuko bahari kugira abarokore? Aka karere ntidushaka ko kinjira mu intambara dushaka amahoro gusa. N'umuntu muto ukaja muri parti imwe undi mukaja mu yindi. Nibyo. Fumva ibo nibyo bifuje ariko twebwe turacyari muri leta. Bagiye mu kuri kubgawe nk'umwami anakubwiye kukuri ukuri kuragoye kumenya. Bega amabuye mufise nkibaza yuko yoba ari intandaro yizi ntambara zanyu mudasigurirwa canke usanga zidatorerwa umuti ku munsi. Ego naco mubizana intambara kirimo kandi uzi ko intambara wenda zidashozwa gusa n'abantu n'abaturage batuye muri ca gihugu. Intambara ziva hanze y'igihugu kandi abazizana bose n'ubutare bari gushaka. Baza baje kwiba ni bande harabo maze kubona uko wabivutse? Ndabumva ariko simbabona. Wumvise bande? Wumvise ko ari bande abaza kwiba ubutare? Yego ni benshi. Tubavuge mu mazina? Aya sinshaka kuvuga amazina kuko ntibikunda ko mbavuga mu mazina. Ntibikunda kubera niko bimeze gite. Ntabwo ari turi twicanira. Voilà. Dushobora kuba dufite wenda abaduteranya ariko ntabwo turi twukwicana twenyine. Abantu benshi bari kwadukurikirana bari mu bihugu bitandukanye. Hari abanyamurenge bari kwadukurikirana bahunze izi ntambara zo ngahanye. Bamwe bari mu Burundi abandi bari hehe. Hari abavuga ati none Uburundi bwoza gukora genocide ino mu gihe ufise abanyamurenge barenga 30,000 na hama kandi ngaha mu bibogobogo bakaba kandi barinze abandi banyamurenge buja gukorera abanyamurenge genocide abari mu Minembwe. Analyse yawe ni yihe nk'umushefu kumbure ushobora kubusigurira abusanzwe urongowe? Analyse yawe ni yihe kuri ico kintu wogisigura gute? Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muhereye. My name is Frank the Answer in African TV. Ndagwikaze wowe wese uri kwadukikana uri mu Burundi, mu Rwanda, mu Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya ndetse mu Govia Barabu ndavuga Oman, Arabie Saoudite, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique n'ahandi hose kwisi mwese ndabaha ikaze. Uyu numunsi udasanzwe kandi aho turi neza na neza mu gihugu ca Kongo muri Sud Kivu niho twinezana neza mubi bogobogo aho turi kumwe n'abantu batandukanye hano mutuza kuyaga no mu banyamurenge ngaha mu bibogobogo. Chef turakura mu kije muramutse umeze neza? Yego nta kibazo. Yego bakwita gute? Banita Nshore y'ingabo John Mugano. Nshore y'ingabo John Mugano. John Mugabo uru wo muhe muryango? Ndi umunyakarama. Umunyakarama? Yego.
nino haraba abanyakarama benshi cyane nkuko aba n'abarundi b'abanyakarama n'abandi batandukanye turasangiye amoko. Yego. Yes, uvutse ryari wakuriye he? Navukiye ngaha nakuriye ngaha n'ubu niho ndi. Wavukiye ngaha wongera ukurira ngaha anya n'ubu kandi niho usaziye. Bisigura neza yuko uzi ubuzima bw'abanyamurenge kuva mu ntango gushika uno munsi. Ubuzima bw'abanyamurenge bumeze gute kuva ukivuka? Ubuzima bw'abanyamurenge uko ndakuze mbubona ni abahinzi borozi. Nicyo kintu cyane bitagaho kugeza n'ubu ngubu. Ni abantu bakunda korora cyane, ni n'abantu bakunda guhinga cyane. Nibyo bakuriyemo. Yes, bakuze borora hama kandi bongera banarima kugira ko mbere bashobore kuronka ivyo bafungura. Ariko kandi ubuzima burabandanye. Ariko kuva 1996 havugwa ubwicanyi ku banyamurenge bagambira baricwa. Ni ibintu bimeze gute byatanguye ryari? Ubwicanyi buvuga ku banyamurenge no munsi aribwo wumva mu mahanga hatandukanye, bari mu myerekano itandukanye, mu minembwe bakaba bari mu myerekano. Ubwicanyi bwanyu bwatanguye ryari? Byagenze gute? Bien sûr ubwicanyi bwatangiye 1996 kuko bivuye kubivuga. Aha twicaye ahangaha muri uyu muhana n'undu uri ngaha imbere babashe kuhica abantu bagera kuri 260 360. Hari mu kwa 9 ku mwaka wa 1996 mwaka wa 1996. Yego. Uyu muhana murimo ahanyene ngaha bapfushije abantu basaga 360 barimwe abana, barimwe abagabo, barimwe abagore, kandi babiciye ngaho Baraka Mwaraye. Niho amagufwa yabari. Yego. Bishwa nabandi muri ico gihe. Turi ubwoko ubundi turazira uko dusa. Nicyo cyane duturaye n'amoko twanga. Amoko y'ababembe siritucare n'ababembe nubwo higajemwe n'abandi, ariko ubwoko bw'ababembe ni nabwo ubwoko bwatangiye kuturwanya na mbere y'iyo myaka uvuye kuvuga ya 1996 za 64 hagiye haba intambara twebwe tutaravuka, badata barazirwanya. Natwe turazirwana kugeza no ku bana bacu ko barazirwana ubu nyine. Mfite umwana ushobora kuba umusirikare ariko ni intambara z'amoko. Yego. Yes, ni intambara z'amoko kuva mu 1996 no byatanguye kuvugwa cyane gose. Hari abitwa kore ari aba FDLR baje mu gihugu ca Kongo, hama kandi hacatangura kuvugwa cyane gose intambara abanyamurenge baricwa cyane gose, ama haniho haca haza u Rwanda ruza kubakingira. Niko kuri bega byagenze gute? Waruvuze u Rwanda ruza kudukingira mu ntambara ya 1996. Vuga yuko u Rwanda gwaje gukingira abari mu bwoko bw'abatutsi n'abanyamurenge uko batandukanye bariko bicwa n'abasize bakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda mu 1994. U Rwanda rwinjiye muri Kongo icyo gihe bibiri plutôt 1996. Ariko bahise basubira inyuma kuva icyo gihe, kuko jewe nakubwiye jewe ntuye hano mu Bibogobogo, ndi n'umwami wa hano. Umwami? Ndi umwami. Yego. Ndi umushefu. Ndi umwami. Yego. Ndi chef ku Kimya. Yego. Nta bundi nongeye kubona abanyarwanda muri iki gihugu. Nakubwiye ko navukiye nga kandi mfite imyaka 50. Yego. Nabonye abanyarwanda 96 icyo gihe mu ntambara ya FDL, niko tuyita ya FDL ya Songa Mbele. Yakuye yahinduye ubutegetsi bwa Mobutu. Nibwo nabonye umunyarwanda, ariko jewe ubwanje nta wundi munyarwanda ndabona hano. Cyo kimwe nuko nakubwiye ati M23 muvuga jewe sindayibona n'ijisho ryanje. Yego. Aha. Hari genocide ivugwa ikoregwa abanyamurenge ndetse n'abari mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abavuga urumi rw'ikinyarwanda. Kubgawe ko vyitwa yuko umaze imyaka irenga 50 hano onya, niko kuri warayibonye? Genocide ivugwa niyo ikogwa nabande? Bavuga ko ikogwa na leta y'u Burundi, igakogwa na leta ya Kongo, ariyo iza gukorera abanyamurenge hano onye. Ndabyumva babivuga mu Minembwe. Yego. Ariko hano sindabibona. Abarundi ngaha mu Bibogobogo, abasirikare b'abarundi n'abasirikare ba FARDC baramaze kwakora genocide ngaha anya? Ndahari genocide tubanye neza. Aha.
itandukaniro rihehe ry'abanyamurenge bo ngaha mu bibogobogo n'abanyamurenge bo mu Minembwe mutandukaniye he? Ni muri bamwe cyangwa abanyamurenge mwaramaze kwicamo imice? Oya, turi bamwe, ariko ahari twebwe sinzi icyo bazira iriya ruguru, twebwe ntikiradushika. Uri umwami chef coutume, ndashaka ko tuza kuvuga ukuri kuko abari kwadukurikirana ni benshi cyane gose, bari ku isi hatandukanye, hari abari Buraya, hari abari muri Amerika, hari abari ngaha muri Afrika, hari abari mu bihugu badukurikirana mu mvuru ururimi rwacu, hama kandi bamaze kubona neza yuko muri mwebwe abanyamurenge ari mwebwe mwicanira, ari mwebwe habamwo bamwe baza kuvuga amajambo amwe, bamwe bakumvikana ko bashigikiye abandi. Rero uko ikinyoma kiguma kivugwa niko muzo bandanya mwicwa, kumburuka sanga harugwaruka rwinshi no musi ruriko ruhaherera muri iyi misozi yanyu, kandi arabi wanyu nyene ubwanyu. Hama kandi kasanga muri ko muraryana vyitwa ngo nibwe nyene muri ko muraryana, abitwa ko baje kubakingira ejo hagira mu yandi masezerano, ugasanga miko biravuga. Tuvuga ukuri koko, ibintu vyatangwe ryari, mutandukaniye hehe n'abanyamurenge bo mu Minembwe? Abanyamurenge bo mu Minembwe turavukana niko ndakubwiye, ariko wenda twebwe ntabwo turi abanyepolitiki basanzwe ngo turamenya ngo iyi ntambara yavuye he, ntituyizi. Yego, turi abanyepolitiki, turi abami, ariko ntituri abanyepolitiki. Yego, turi politiki, ariko kandi ntituri abapoliticiens. Niko bimeze. Sinamenya gusigurira mu mbwire icyo nkwemerera cyo. Yego, abanyamurenge bo mu Minembwe turavukana, dusangiye amaraso, dusangiye ba data, dusangiye ba masenge, dusangiye barumuna bacu, ni babyara bacu. Ibyo mwumva mu Minembwe babivuga gute? Bo twumva ko bavuga ko mu Minembwe bari kurwana na leta ya Kinshasa, kuko hari ibyo batumvikanaho. Ibihe muri bamwe chaka kumenya ivyo batumvikanaho, mwebwe mumvikanaho. Tibaho uburenganzira, icyo bavuga tibaho uburenganzira nk'abandi bakongomani. Ngira ngo ubu nyine wumvishe ko twebwe nahangaha nubwo tukubwira gutya, leta yacu nubwo tukubwira twabimubwiye, twabivuze, leta yacu ntiduhangurira kuva hano. Ndi uzi yuko jewe famille yanje iri Uvira, iba Uvira famille yanje, maze deza hano narabuze inzira yo kuja kureba abana banje. Nabuze inzira kuko ndi umunyamurenge, singera baraka no kundema bakanyica. Abanyaminembwe garimba wenda barahanganye na leta mubura ati nta burenganzira muduha, bakarwana bakabona support cyo kimwe na leta nayo yabonye support y'abarundi. Nakubwiye ndakubwira ibya hano mu Bibogobogo, ariko wayere negative umbaze hano mu Bibogobogo, amakuru ya hano mu karere ka Moyo Plateau y'Bibogobogo ndayakubwira 100%, ariko ayo mu Minembwe sinazi. Muri makabanyamurenge maramaze gucamo imicibiri rero tuvuga ukuri kuko no musi hari abana bariko barabakurikirana, ahubwo si bibiri gusa, usanga ari na bitatu. Amahoro mukeneye yumva azoboneka ryari mu gihe mwamaze kwicamo imice? Azaboneka biciye inzira ni igihe mubona? Imana izayazana. Mumaze imyaka irenga 31. Tubona none se ntubona turi kumwe na conseil wa president, hari wenda igisubizo cyo bakigiye kuboneka. Ego, ashobora kutuzanira amahoro, kandi niyo twifuza twebwe, kuko nakubwiye ko duhekera mu guhinga no korora. Ego, leta y'u Burundi hano mu Bibogobogo mubanye gute? Abasirikare b'u Burundi ngano mu Bibogobogo mubanye gute? Abasirikare b'u Burundi tubanye neza. N'abantu bameze gute? Ntaco badutwara, ntaco baratwara population rwose pe, kandi ubushize n'umwaka uheze baramiye abaturage bari bahatswe gukorerwaho jenoside, abarundi barazamuka baratabara, kugeza n'ubu tubanyemo neza, nta kibazo rwose. Nta kibazo. Ego, aba bashaka kubica cyangwa kubagirira nabi ndetse no kumunyaga amatungo yanyu, ni leta ya FARD, ni gisirikare cha FARDC canke n'abandi kumbure binyegeje muri ukuri nuku? Dushaka tuvuga ukuri cyane ni Maimai ya Kutumba, Maimai Biloze Bishambuke, Redi Tabara. Abo nibo nimba leta yarashize mu kuboko, yaragize mu ruhare
kuko ndavuga uruhari kuko nta nkurikizi bagize nyuma yo kudusenyera no kutunyaga n'ubu baridegembya n'ubu wababonye hano ya Kutumba iriho ahangaha ariko abo cyane nibo basenye kano karere nibo batunyaze izo nka twanyazwe inka nyinshi 24,000 by'inka imihana yari myinshi imeze nk'uyu nguyu mwahitiyemo twari dufite imihana irenga 30 ariko ubu ngubu dusigaranye imihana itarenze 3 batwitse amazu menshi ibigo by'amashuri ibigo by'amahopitali kugeza no ku mabati amanjanja baratwaye bagakubita inzu nk'iyi ngiyi ya sima ikagwa hasi. Numva abo ngabo nibo twabonye nibo baduteraga ntituzi ko wenda leta ishobora kuba yari bihishe inyuma ntitubizi ariko abo nibo twabonye nibo badusenye ariko nta kindi turabona kibi ku ngabo zanyu z'u Burundi zituye muri aka karere. Ego ati abamayimayi ndetse na Red Tabara yatangiye kubica ryari yaje ryari ngari. Red Tabara twebwe hano mu Bibogobogo yatangiye 2021 Red Tabara niyo yakoranye n'uyu ya Kutumba. Umunsi wa mbere kino gihugu giterwa Red Tabara yakoranye n'uyu ya Kutumba waje hano nibo basenye kano karere 2021. Ayo makuru nkubwira nayo kuri. Red Tabara yavuye he? Yari viriya za Rurenge hirya za Minembwe ica ahantu bitazamiremba irahuruka Fizi iradutera hano. Ego uno munsi hari imiyerekano canke imyigaragambyo nkuko mubivuga iri kirabera mu bihugu bitandukanye, hari ireka kubera Washington, hari yabereye mu Bwongereza, hari yabereye muri Kenya, hari n'indi iri kirabera mu bihugu bitandukanye bariko bariyamiriza genocide iri kirakorerwa abanyamurenge. Iyo bariko baravuga genocide iri kirakorerwa abanyamurenge ni kuvuga n'abanyamurenge muri rusange, namwe bwe murimo mu byakira gute? Genocide ubundi bayisobanura kwinshi. Hari igihe genocide ushobora kugira ngo wenda ni itsembatsemba gukoresheje intwaro runaka, ariko hari n'igihe nkubwira ngo bashobora kubakorera genocide silencien mu mwanya batakupermita kuvuga ngo ugende au-delà ya 2 km, bagufungira ahantu imyaka igera kuri 5-10 utideplace nk'abandi bakongomani, utaje gushaka umuntu, utaje gushaka isabuni. Ndavuga hano mu Bibogobogo Singira Baraka kubwiye ko maze imyaka 2 ntaje gusura urugo rwanje Uvira. None se kurumva ko bampaye uburenganzira, bampaye amahoro, umwana wanje yarwara se ninde yavuzwa nande? Umudamu yapfa umwana wanje yararwana namubona gute? Simushikaho ntanshikaho. Niyo genocide tuvuga. Ariko hano iwacu nta genocide tuvuga. Imurenge ni kure, ni hanini hagari plito guhera mu Rurambo ukageza aho bita mu Rugezi. Aho hose ni Imurenge, n'ahantu ugenda n'amaguru in semaine. Urumva aho ngaho rero niho hari kubera imirwano. Aho hari M23, hari twigwaneho, hari ingabo z'u Burundi, hari ingabo za Kongo, hari mayimayi, hari ingabo nishi. Ico zikora iriya rero twebwe ntitukize kuko ntitugerayo. Mwami oui tuvuga ukuri, ndakubwiza ukuri ntitukize. Ico zikora iriya ntitukize. Urumva ico bakora iriya ntitwize. Kiko iriya ntitukize. Uko cyumva natwe niko tutumva, wenda ku marezo sociaux ku marezo sociaux tuba tuzi ukuri. Ariko murafise nkuko wavuze ati ni bavyara bacu, ni bashiki bacu, ni basaza bacu, ni umuryango. Kuri kwabo barababwira bahagaze hehe, bashigikiye iki, bashaka iki? Ibo ndibwira ko buri gihe nabo ntawanga amahoro hano kwisi, bashaka amahoro. Ego hari abanyamurenge baheruka mu gihugu cy'u Burundi gushimira President Evariste Ndayishimiye, bari muri BGA
ndetse bari n'abaciye bashika Uvira bagishika barashimira umukuru w'igihugu ko ingabo z'u Burundi zibakingira ariko mu nyuma hagiye aravuga amajambo atandukanye ariko biciye kubimenyesha makuru byo mu gihugu cy'u Rwanda mugimbega mwakiriye gute mubonye abanyamurenge baje gushimira u Burundi mwabyakiriye gute twebwe ntaco twobivugaho twabyanga kandi ntaco twobivugaho cyane ico dushima gusa turashima ingabo z'u Burundi tubanye nazo ngaha twabanye neza zaturindiye umutekano kuko bisanzwe kuko twifuza ariko abagiye gushimira leta y'u Burundi nabo ntaco twobavugaho kuko nakubwiye ngo bene wanyu bashobora kuba bene wacu ariko mutabazi gusa abarundi mwese murazinaye oya ariko ushaka amahoro yanje nk'umurundi ndamwumva ndamutahura muri make mashigikiye icumbiro ciwe ngendana nawe ariko mwebwe harimwo abo twumva BGA hariho abo twumva Mahoro Peace Association abona bari mu mahanga hamangaha anya hari abo twumva abanyamurenge bari mu bibogobogo bashimira leta y'u Burundi hari abanyamurenge twumva bari mu minembwe banegura leta y'u Burundi bakavuga yuko ibakorera genocide muri make ni ibintu bibiri bitandukanye hari imigwi ibiri itandukanye bashigikiwe n'imigwi itandukanye wavuze ati abo mu minembwe bo nimba bararonse support kugira ngo kumbure babone ko batavyihanganira mbega mwebwe na mwebwe murakeneye support yutuma no munsi ibiriko bere bakorerwa no munsi mutavyihanganira nta support dukeneye ni amahoro y'igihugu kuko twebwe turi muri leta exactement nakubwiye ko umuti uyu munsi ushobora kuboneka kubera ko turi kumwe na conseiller w'umukuru w'igihugu yaje kudushakira umutekano amahoro ngaha ego nyuma y'icyo nta kindi dushaka n'izi ngabo zanyu ziri ngaha wenda zibaye aha ngaha kubura umutekano ariko perezida atubwiye ngo araduha umutekano nta kibazo n'aba basoda b'abarundi nubwo bakwitahira nta kibazo nta kibazo uruhara rw'u Burundi muri izi ntambara ziko ziraba ino muri Kongo ni uruhe nkuko bivuze ngo abanyamurenge bacitsemo ibice hari bamwe bavuga ko nta ruhara bafite ariko twebwe hano mu bibogobogo nakubwiye ko batucungera umutekano ico ndiko ndagushimira ni kimwe uriko uragerageza kwitandukanya n'abandi twebwe hano mu bibogobogo turashima pe ariko abari aho hakurya babo musangiye ubwoko b'abanyamurenge bobo pe baranegura ariko bagashimira leta y'u Rwanda ko ari ibafasha nabambona mu mashamba bavuga yuko hari inka zabo zicwa bitandukanye ariko kandi ko leta y'u Rwanda ariyo ihora ibatabara uno munsi hari ijambo ryaje ryitwa abatutsi ijambo abatutsi muri mwebwe murarizi mbega muri abatutsi muri bande turabatutsi ijambo abatutsi ryagije ijambo jewe navutse nsanga bavuga abatutsi ko turi abatutsi abadata ari abatutsi n'abasokuru ari abatutsi sinzi igihe ryaje mu banyamurenge nta bundi bwoko bahari peut-être abahutu cyangwa abandi abanyamurenge si benshi ntabwo si benshi sindababona ni minorite ni bake cyane bitwa abahutu ariko izina ari abanyamurenge ni bake ego ariko majorite 90% y'abanyamurenge bose n'abatutsi ego hari manifestation iheruka kubera mu minembwe mwarayimenye ego tuyibona ku marezo sociaux no kuvuga ko ibintu biriko birabera ngaho hakurya mu minembwe vya bene wanyu namwege mubona kuri réseaux sociaux nkuko abandi nabo nyene babona ku ma réseaux sociaux jewe maze imyaka 30 ntagera mu minembwe imyaka 30 onsurumva wambaza amakuru yo mu minembwe gute ego uno munsi hari M23 uno munsi bavuga yuko bari kwaranira agateka k'abakongomani kumbure badahabwa uburenganzira cyo kimwe n'ubw'abandi uno munsi uruhara rwa M23 urubona gute mbega hari ico goza rubafasha mwebwe nk'aho bari mu bibogobogo
turi abaturage bakeneye amahoro, ariko amahoro tuyashaka muri leta. Nyuma yaho leta niyo umubyeyi niza yica kandi igakiza. Nyuma ya leta nta handi dushaka amahoro. Mushaka kwiteranya canke kwifatanya n'uwo bita umwansi? Iyo tuja kwifatanya urumva turavukana, tuba twaramwijije hakera, ariko twebwe dushaka amahoro. Ni igiki cyatumye mutihuza nawe kugira ngo abarokore nk'uko abo Minembwe bavuga yuko bahari kugira abarokore? Aka karere ntidushaka ko kinjiramo intambara, dushaka amahoro gusa. Nubwo wenda leta yayatwimye, niko nuvuga, yarayatwimye bien sûr, kuko ntitwideplace, nta accès dufite yo kugera aho dushaka. Turi enclave, turafunze, turasa n'abantu bari mu kabindi, niko nuvuga. Kandi wenda mbaraga nk'iza leta, kuko nta kidashoboye, icyo nico kitugoye. Ariko yaba yarikemuye icyo kibazo, nta ibintu by'intambara, uwifuza intambara aba bafite inyungu ayiziho, ariko twebwe nta nyungu y'intambara tuzi inyungu kwishaka mu mahoro gusa. Yes. Mwebwe muri ku ruhande rwa leta, amahoro muyakeneye kuri leta, ariko kandi hari abandi batakeneye amahoro kuri leta, hama kandi muri mu bwoko bumwe, hama kandi baza kwifatanya kumbure n'inyeshamba. No munsi bakaba bari kumwe n'inyeshamba, ariko kandi hari urundi gwaruka rw'abanyamurenge gwaruko ruhahonera bari mu mugwi twigwaneho ariyo yari gira kugira ngo ishobore gucungera amatungo yanyu, kumbure kugira ngo mushobore kwisegiriza. Uno munsi nabo bari mu ntambara, baramaze kwifatanya n'umwansi. Mbega muracari bamwe? Aya, urumva iyo mushobora kuvuka muri babiri ariko mukaja mu maparti abiri. Sinzi amaparti iwanyu mu Burundi ba FNL na sinzi amaparti, ushobora kuvukana n'umuntu wowe muto ukaja muri parti imwe, undi mukaja mu yindi. Nibyo Fumva ibo nibyo bifuje, ariko twebwe turacyari muri leta. Bagiye mu kuri kubgawe nk'umwami. Anakubwiye ko ukuri kuragoye kumenya, ukuri kuragoye. Iwe wagiye umuntu akunda umwenda, impuzu, icyo ukunze si cyo nkunze. Njewe nkunda uyu, nawe ugakunda uriya. Kuri iyo ukunze ubu niko kuri kwawe uba wabonyemo, kuriya nawe niko kuri babonyemo, niko kuri nibyo babonye ko ari ukuri. Biragoye kubwira ubundi ngo ntiwagiye mu kuri, nawe arambwira ngo wowe uri muri leta uko siko kuri. Niko bimeze. Okay. Wewe arakubwira ati wewe uri muri leta vyurimo siko kuri. Mbega we nawe umubwira gutubya? Wewe arubaho bakubwira yuko ivyurimwo atari ukuri. Naje mubwira ko atari mukuri. Okay, mu bisanzwe nshaka ufata udusigurire, kuko hari benshi n'ukuri kimwe no ntambara yanyu batayitahura. Hari benshi bumva yuko ati abantu nibo bonyene bariko bariyicanyina, kuko nibo bonyene baryana ku mbuga ngurukana bumenyi. Nibo usanga bariko baratukana, nibo usanga bonyene bariko baraterana amajambo. Ariko wagera mu masezerano duha ndetse n'ahandi ugasanga canke Washington ugasanga ijambo umunyamurenge ntiriko riravurwa. Muri make ni mwebwe mukomeza kuhaherera, imiryango yanyu nimwe ikomeza kuharirira, kuhaburira urubyaro rwakazoza kumbure. Ariho mu Burundi tuvuga Burundi bwejo, amwebwe mukabura Kongo bejo kumbure. Uno munsi ni mwebwe muhasinzikarira gose. Uno munsi ukuri nuko kuri wewe, kuri bajya bifatanije n'umwansi ariwe M23, barubaho ko kubwira ko wewe utari mukuri. Kubgawe ukuri nukuhe kuri bo? Ukuri iyo umubyeyi, iyo umwana asabye umubyeyi icyo akeneye, icyubaka ubuzima bwe, wewe wenda umubyeyi ntukigereho. Hari igihe umubyeyi aba ari mu ikosa, cyangwa ugasanga nuko atabishoboye, exactement. Cyangwa ugasanga umubyeyi nawe ashobora kugira umwana w'ikigwari, akamukorera byose ariko ntanyugwe. Urumva? Nakubwiye ko twebwe hano mu Bibogobogo gusa kurambaza amakuru ya M23
ariko nakubwiye ngo njewe kuva mbayeho sindabona M23 mu maso mbaza amakuru y'ahangaha mu Ibogo no musi ndiko ndakwaza amakuru ya bene wanyu bari muri eneo zirongowe na M23 hahize ikiringo c'umwaka wose aribo bahafise ni bene wanyu ejo canke hirya ejo bapfuye canke iyo bariko barapfa mwebwe ariko murahasinzikarira muri makuru abababaye ku ngingo bafashe mbi canke nziza ego rero ko nshaka kugira ngo tumenye nawe ku ruhande rw'iwawe eske bafashe inzirayo canke bahisemo nabi bari kurindira leta akaba ari bakorera hakwifatanya n'umwansi aje gutera igihugu nkuko bivugwa mbo leta no mubyeyi baza bavuga ngo umwamaza yica so agacura nyoko wenda bari kurevandika ibibazo byabo bikumvikana cyangwa bikagerwaho cyangwa bikangirwa ariko intambara ntabwo ari nziza ego intambara ntabwo ari nziza yes muri mu gihugu ciza igihugu nabonye kifise imisozi myiza cyane ibintu bwa mbere nzingize muri Kongo ariko namenye gifise imisozi myiza aho ubona neza yuko abo bajya baranyereka ati bya hose mubona hari ubutare aho hose mubona hari amabuye y'agaciro aho hose mubona hari amabuye y'agaciro bega amabuye mufise ntimwibaza yuko yo bari intandaro yizi ntambara zanyu mudasigurirwa canke usanga zidatorerwa umuti ku munsi ego naco mubizana intambara kirimo kandi uzi ko intambara wenda zidashozwa gusa n'abantu n'abaturage batuye muri cya gihugu intambara ziva hanze y'igihugu kandi abazizana bose ni ubutare bari gushaka usanga twebwe abakongomani n'ubundi duteranwa n'abandi bitavuga ngo wenda nitwe twenyine gusa ibyo nabyo birashika ego izi ntambara ziriko zirabona munsi kumbura usanga zitegwa ziva handi bon koko ziva handi ziva hanze ego ni bande bazizanye ni bande bariko barondera ubutari bwanyu ngaha anyu mwebwe bwabananiye kubucukura kugira ngo baze kububacukurira ibiryo iyo bihiye byifuzwa na benshi kurumva sinavuga ngo naba ibihugu by'abirabura ibihugu by'abazungu byose birifuza gucukura ubutare buri muri Kongo kandi ntibizoza ngo bicukure ubutare mu gihe abakongomani bonyine bataryana mu gihe hari amahoro agomba kubateranya akabamwe intambara aba bakagamira bakavuga ngo naba turaja muri bene uko kugira ngo babone kundi bacukurwa ubutare ego abazungu canke ibihugu vy'amahanga biri hano onya byinshi nibifitanye amasezerano na leta ya Kongo ndibaza niba ntibesha hari haba hari kubata bidaciye mu masezerano y'igihugu na leta ya Kongo narubajije ego hari bon ibihugu biri ngaha anya gucukura ubutare bidafitaniye amasezerano na leta ya Kongo kumbure vyaje bije kwiba mu bihari kumbure oya ntabyo tuzi muri make ibihari ni bifitanye amasezerano na leta ya Kongo aha ati intambara zihari no munsi zitegwa n'abashaka kuza kwiba ubutare muri makabo ntibaje kuyiba abo onya baje biciye mu masezerano mu nzira y'ukuri nko Burundi bwaje ngaha muri Kongo buri mu nzira y'ukuri bifitanye amasezerano n'igihugu ca Kongo ariko kandi abo baza baje kwiba ni bande hari abo maze kubona uko wabivutse ndabumva ariko simbabona wumvise bande wumvise ko ari bande abaza kwiba ubutare yego ni benshi tubavuge mu mazina aya sinshaka kuvuga amazina kuko ntibikunda ko mbavuga mu mazina ntibikunda niko bimeze yes abanyamanigo bariko badukurikirana ngaha anya abarundi abanyarwanda abagande badukurikirana basanzwe bumva ururimi rwacu rw'ikirundi ndetse bihurikiye byose mu rurimi rw'ikibantu abasanzwe bumva ururimi rw'ikibantu nibaza ko muri ko murumva ukuri ko ngaha anya aha turi mu bibogobogo aho leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi abasirikare baho bari hano onye abanyabibogobogo barakenguruka kubw'umutekano wa leta y'u Burundi kumbure ubacungira abagwayi baraja kubavuza abamerewe nabi barabafasha kumbure kugira ngo bashobore koroherwa n'ubuzima bwabo no musire turi ngaha anya turi kumwe n'umwami chef coutumier imbere ko nzahugara ngaho kuko ndumva ko ntaza kuhava mu gihe ntararonka umuco kuko nivyo abarundi bantumye nivyo abanyamurenge bantumye nivyo abanyarwanda ndetse nabumvira ururimi rwacu bantumye kugira ngo koko numve mbega uburundi biriko barakora genocide ngaha Kongo irikira kora genocide ngaha anya mu banyamurenge mbega leta y'u Rwanda irikira kora genocide mu banyamurenge uko nivyo bintu biriko biravuga
muri make bamwe barasubizanya wowe ni uri kubituma wowe ni uri kubituma wowe ni uri kubituma n'induru zikomeza kuhaba rero ndaza kugarukaho umbabarire kabisa sinza kuhava mu gihe ntararonka inyishu kumbure jewe inezereye ariko ndaza gusubira inyuma chef coutumier ni chef coutumier ego bamutora gute babyagenze gute twanze tugerere mu moko yanyu tuje mu bintu biryoshe bon ni umwami ego donc ntibamutora atorwa nona famille dore famille regnante ego ni yikugena ego bakugena nkande bakubonye mu gutwara ubushinga ntahe ni byinshi bakubonamo bituma bagweza ijo shingano ego yes uno munsi muri imiryango myinshi y'abanyamurenge ariko kandi b'abakongomani no munsi muri hano onya hari indimi canke amoko ahari hagati yanyu uno munsi bamwe kumbura usanga batibukana niyihe miryango mbega iri mu moko yanyu mu bwoko bwanyu hari imiryango ihe niyihe uba wibuka ko nibaza ko ari myinshi ni imiryango myinshi nta muryango n'umwe ntazi ducire ku mayange hariho umuryango bita abanyabyinshi hariho abasita hariho abasinzira hariho abasama hariho abanyakarama hariho abega hariho abagorora ni myinshi ko numva dusangiye hariho abahima ko numva dusangiye hariho abahondogo ko numva dusangiye imiryango hariho abahiga ubwo turi bamwe ko nimuzo usanga mwaje muvi Burundi twebwe twaje tuvi Burundi mwebwe mwaje muvi Burundi yego aha kwa Munyakarama hari hehe byari bimeze gute ku nkuru woba wibuka ni wowe nobaza ahubwo nzoza mutwereka itongo rya none se ko batwirukana ngo tuje iwacu twebwe ntituzaje mu Rwanda twe tuzaje Burundi muzozi Burundi turabanya Karama mutwereka itongo rya Munyakarama ariko no ngaha anya numvise ngo hari Burundi hano hari Burundi yego muri make mwaje muva hari anya iwacu Burundi muzima yego uno munsi kubiriko biravugwa muri haturi muri Sud Kivu muri Est niho hari Goma na Bukavu yego muri Est ibivugwa ni abavuga ururimi rw'ikinyarwanda hari kandi n'abanyamurenge nabo nyene bafise imvugo y'ikinyarwanda mutandukaniye hehe na wewe abafise ururimi ruvuga nk'ikinyarwanda hama na wewe umvuga kuri umurundi ururimi umengo harimo igikirundi twese duhujijwe n'iyi mvugo yitwa ikinyarwanda ariko iyo muvuga namwe nyine muramenyana ku bandi batazi iyi mvugo ntibobimenya kuyisobanura ariko abari muri Sud Kivu na Nord Kivu iyo tuvugana mwumva ko muri bamwe twese dukomoka muri tuvuga ururimi rumwe rwa kinyarwanda ariko tujuru uzumenya ati uyu ni wo muri Nord Kivu uyu ni wo muri Sud Kivu ego birasanzwe ego uno munsi rero abari muri Est bavuga yuko bivugwa yuko bifatanije n'u Rwanda mu Rwanda rimwe na rimwe hari insiguro zitangwa n'abarongo y'igihugu cy'u Rwanda ati twebwe impamvu turi muri Kongo ni kubera ko rujya ruhande rwari urw'iwacu rero nibadusubide utaka bwacu badusubizanye n'abantu bacu kuko harya hari iwacu abantu bati u Rwanda nirwo riko bateza umutekano muke aha muri Est kugira ngo bigarurire biriya bice bivuye kuko ngo abazungu bakase mipaka nabi uno munsi uvuze ati twe twaje dukomoka i Burundi muri make hano onye abenshi mwaje mukomoka i Burundi Uburundi ntibwigeze buza kugira ngo kumbura ushobore kuza kubarokora ati reka natwe dufate igece cyacu kugira ngo dukingire abi wacu ubisigura gute nta makenga ari muri ivyo bintu tugiye mu gihe cya partage igihe abazungu bagaburaga ibihugu byari byose wenda twari tarabaho ni nayo mpamvu bitotugora cyane ntaco twobisubizaho kuko ibyo ngibyo by'imipaka wenda abantu bagiye bavuga ngo nuko byari bimeze urumva ibihugu byinshi byogwana kuko
iyo wumva ati abazungu ni uku bari gukata cyangwa se iri zina ry'isuku ariko hari hatuye abantu bose basubiranamo. Ariko kubwo amahoro, gushaka amahoro igihugu n'ikindi, niyo mpamvu barekera imipaka basanze. Kubw'amahoro niyo mpamvu barekera imipaka basanze. U Rwanda go rwaramaze kwemera yuko ruri muri Kongo kandi rwaje gukingira abatutsi kugira ngo ntimukoregwe genocide iri kirakorerwa kumbure abatutsi. Ati twe niyo turi kugira ngo dukingire abantu bacu kuko harya anya hari wacu imipaka yakaswe nabi. Ivyo bisigura gute none? Nakubwiye ko jewe mfise imyaka 50 hano kandi no umuyobozi hano. Nabonye umunyarwanda 1996, ariko ubu nyine sinavuga ngo umunyarwanda yaje kuko iyo umunyarwanda aje kuba hano kundengera kuko tuvukana, simba ndeka kugera Baraka mpamagera. Nakubwiye ko maze 2 ahangaha, gusa ndavuga ko umunyarwanda nje kwemera ko umunyarwanda hari hano mu bibogo ntarabona rwose, ntawe ndabona se kubyumva pari Nord Kivu niko naje mbyumva, ariko sindawe ndabona hano mu bibogo. Ego President Paul Kagame we nyirubwiwe ndetse na ambasaderi wiwe mu gihugu cy'Amerika baremeye yuko ingabo ziwe ziri hano onye. Amakuru ntayo mwaronse? Ntayo nzi, usibye ko bemeye ko uko naje mbikurikirana nuko bavuga ko bari gucungera umutekano wabo ku butaka bwa Kongo bashaka interahamwe zakoze genocide mu Rwanda. Ariko ndibwira ko ataremera yo munsi no mavuga ko ari hano mu bibogo sindamu. Oya, muri Kongo, mu bibogo ni muri Kongo. Si mu kindi gihugu. Mu bibogo ni muri Kongo. Mu Minembwe ni muri Kongo. Ngahanya bavuze ati meme na santimetero y'ubutaka bwo ngahanya ni Kongo uko biri kose. Donc igihugu gidafite amasezerano na Kongo nticemerewe kwinjira ku butaka bwa Kongo. Ariko harabaviyoye mu kiganiro President Paul Kagame yaheruka gutanga kuri kimesha makuru Jeune Afrique, yarasiguye neza ati jewe iyo ndiko ndarinda umutekano wanje w'igihugu canje, iyo ndi ku mupaka uno munsi, ejo ndashobora kuba ndi ku birometero 5, hirya yejo ndashobora kuba ndi ku birometero 10 canke ibirometero 15, ndi hariya hakurya kugira ngo nshake ikibazo aho kiri. Umva atari kuvira amategeko nk'umwami nk'umushefu, sukuvira amategeko mbega burya canke ivyo akora yabwirizwa kubikora nyene kuko ariko arondera intera hamwe zakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda. Buri gihe iyo warenza amategeko ukinjira ku mupaka w'ikindi gihugu buzira imvugano, uba warenze imipaka, uba waviola amategeko. Insire ibyo birumvikana. Gute none muvuga yuko abo bantu batari wanyu canke ntimushaka kubavuga, ntimushaka kubivuga? Oya, ntabwo kubatinya. Nakubwiye ko simvuga abo nabonye. Bene wanyu bonye ni bwabo bakoma induru igihe cyose, bama mu miyerekano. Nukuvuga ko bajyanye iyo twumvise barya twumva wewe. Iyo numvise umunyamurenge mu Minembwe, numva umunyamurenge yuzuye. Sinumva ngo mu bibogobogo, sinumva wahehe kuko muri bamwe amaraso namwe na namwe mutandukaniye. Muri ico gihe wewe uri kugwa mu mporero. Uno munsi ejo hari hanze tugufata ko ari mwege muri ko muri yicanira hagati yanyu. Ico ceye wocemera none? Ndaceye, ntabwo ari turi twicanira. Voilà. Dushobora kuba dufite wenda baduteranya, ariko ntabwo turi twukwicana twenyine. Yes. Ibibateranya nibihe? Nibihe bivugwa bituma habamo ubutandukane bw'abanyamurenge? Biteranya abavandimwe ni byinshi, ariko cyane cyane bihereye ku nyungu z'umuntu ku giti cye. Niko bimeze. Ego. Yes. Bifatiye ku nyungu y'umuntu wese. Yes. Mu gusoza ikiganiro cyacu, ngahanya aho haje conseiller wa President Felix Tshisekedi aje avuga ati ibijanye nuko abava mu bibogo bwadashobora gushika Baraka bigiye kurangira, bigiye guhera kumbure hamuze kandi murasubira muratembera. Mwavyakiriye gute? Twabyakiriye neza, ubundi twamwishimiye kumubona. Usibye ko ibyo atubwira twanabimubwiye ko wenda bishobora guhekera kubera ko abo tubana turabazi.
ababembe cyangwa we abo tubana turabazi ababembe nibo babuza kuja Baraka n'aba bazalendo. Abazalendo n'abantu batagira ubagenga bigenga bonyine. N'ubu ngubu icyo nzi dushobora kumanukana nawe hariya bakandasa turi kumwe. Ntibaza amategeko, ariko bibaye bakatubonera inzira tukagira accessibility yo kumanuka Baraka kuko byari bisanzwe, tukaja Uvira, tukaja mu bitaro abarwayi, tukaja Bujumbura, tukaja Kigali, tukaja hehe n'ahandi, tukaja Uganda, tukaja Nairobi kwivuza. Cyo nicyo dushaka. Nakubwiye ngo ntakiruta amahoro, nta zindi nyungu, nta zindi nyungu. Twebwe turi abaturage baciriritse bo hasi, dushaka amahoro kugira ngo tworore nubwo inka bazinyaze kandi duhinge gusa. Aho niho duhekera. Ego. Yes. Hari abantu benshi bariko badukurikirana bari mu bihugu bitandukanye, hari abanyamurenge bariko badukurikirana bahunze izi ntambara zo ngahanye. Bamwe bari mu Burundi, abandi bari hehe. Hari abavuga ati none Uburundi bwoza gukora genocide ino mu gihe ufise abanyamurenge barenga 30,000 hama kandi ngaha mu bibogobogo bakaba kandi barinze abandi banyamurenge buja gukorera abanyamurenge genocide abari mu Minembwe. Analyse yawe ni yihe nk'umushefu kumbure ushobora kubusigurira abusanzwe urongoye? Analyse yawe ni yihe kuri ico kintu wogisigura gute? Ndo analyse yanje ku giti canje, urazi politike biragoye kubw'inyungu zabamwe washaka kurenga itegeko rimwe ugakora irindi. Kurumva ushatse kuvuga sigita kuvuga mu migani. Simvuze ko hari genocide nzi bari gukora mu Minembwe, kuko nakubwiye ngo sindi mu Minembwe, simbizi. Ntabo muvugana mu Minembwe bakasama network, nta network ibe tuvugana, nta network yabo. Ego. Analyse yawe ni yihe rero ko Uburundi bufise abanyamurenge barenga 30,000 nk'impunzi babayeho, biga, bakora business zabo, badandaza, bakora ibikorwa bitandukanye ngaha anya mu bibogobogo, bari kumwe na mwiga abasirikare b'abarundi, ariko aho hakurya mu Minembwe bikavuga yuko abarundi bari kubakorera genocide. Shaka dusigure gati iyo analyse mbega birashoboka ku bwawe nk'umushefu koko ushobora kubisigurira abana bawe canke aburongoye? Ku bwanje numva bitoshoboka, ku bwanje. Ibivugwa none ubifata gute? Yo bari propaganda? Nakubwiye ngo politiki iragoye, bari propaganda cyangwa ari ukuri? Nose mvuge gute? Ariko sinembe ibyo ndazi. Ariko nakubwiye ko nje ndi kumwe n'abarundi hanga, tubanye nabo neza muri akarere ntwaye. Turabana, turasangira, turayaga. Umurwayi ndarwaza umuntu hano nkababisaba akanshakira inzira, kagenda mu nzira zigoye, ariko bakamushitsa Bujumbura, akavurwa, akongera bakamungarurira agashikana. Amahoro. Yes, ijambo rimwe kuri leta y'u Burundi, ijambo rimwe kuri leta ya Kongo, ijambo rimwe kuri M23 iri mu bice bitandukanye biri mu banyamurenge. Nta jambo mbwira M23 kuko sinizi, gusa ndashimira ingabo z'u Burundi zikorera hano muri aka karere ka Bibogo na FARDC kuko bakomeje ko twararika kurindira abaturage umutekano babigenewe. Turabazirikana kandi turabakunda kandi turanabashimira. Mu mwanya tutarabona umutekano uvuye kuri leta yacu ya Kongo, shewe n'ubundi jewe nk'umutware wa akarere ndifuza ko abarundi boguma. Ego. Ati ntaco ndayivuga ko M23 bisigura yuko na bene wanyora bahevye. None se udashoboye ntumuheba? Muri make ntibashoboye. Jewe simbashoboye. Simbashoboye. Ego. Yes, jambo rimwe kuri President Felix Tshisekedi. Tumire nta jambo natanga cyane, ariko ijambo twaritanze kwa conseil yatumye. Ego.
na executa ibyo twamubwiye azaba tubereye umubyeyi. Yego. 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 Ndagushimire cyane gose mwami. Turashimiye natwe. Yego. Yes, usubira kwibutsa abantu aho duherereye neza na neza ni he? Ni mu Bibogobogo. Aho niho turi. Yego. Yego. Yes, merci beaucoup wese adukurikiranye kuva ku ntango gusha ku mpera. Yari Chef Coutumier ungaha anya mu Bibogobogo. Niho twako turiyaga byinshi bitandukanye mu bijanye n'intambara zivugwa mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'ingene babuzwa kuja mu bibanza bitandukanye mu bice bitandukanye. Ariho kandi kuri uno munsi President Felix Tshisekedi akaba yari yatumye umukonseyer wiwe w'umunyamurenge hano onya kugira ngo kumbure ashobore kumviriza ibibazo vyabo hama kandi ashobore gushikiriza yuko bagiye kugenda amahoro. Yes, nabo ico barindiriye no kwizera yuko inzira kumbure zuzugurwa hama kandi basubire kugenda gusuma mu bice bitandukanye. Yes, ndabashimye cyane gose mwebwe musandukurikiranye. Asante sana.